bakunzi ba radiyo mariya, namwe bakirisu mwese dusangiye urugendo rutera rutuganisha ku bweranda muri kuno kwezi kudasanzwe ko kumenyesha ijambo ry'Imana. Iki kiganiro kigira kane mu byo twishinze kuberekamwo intererano y'umuryango w'abakarume n'abakarumerita bavuguruwe na Tereza w'Iyavira, akaba ari Tereza wa Yezu, mu gutegera imenyesha ry'inkuru nziza y'urukiza rw'Imana muri Ekeziya. Mu kiganiro giheruka twarabiye hamwe uko ukumenyesha urukiza rw'Imana muri Yezu Kristo ku isi yose, witwararika n'agateka ka bose, kwinjiye mu buryo Tereza yategereye akigisha, agashima kandi agahimirizamwo abakarumerita n'abakarumerita yavuguruye. Twaranavuze nuko Tereza w'Iyavira yari akiriho kandi yari ashigikiye irungikwa ry'abamisiyonari b'abakarume muri Kongo y'ico gihe, naho batashoboye gushikira abo bari batumweko. Uno munsi rero twibaze ingene iragi rya Tereza mu byo kumenyesha ijambo ry'Imana ryategerewe rigakurikizwa n'abo yasize, abakarume ba mbere batsimbataje inagurwa ry'i Karumeli. Abakarume rero bavuguruwe bagitangura intambwe y'ubwa mbere y'ukwemerwa nk'ishami ry'umuryango rifise akaranga ryisangije. Hari mu mwaka w'1580, patiri w'indongozi yabo yarabandanije kugendera ku byo Tereza yari yaravuze, kandi turazi neza ko Tereza yari yarahawe uruhusha mu gutangura abakarume. Patiri w'umuyobozi wa bose w'ico gihe yari yavuze yuko abo batanguzwa na Tereza bari kwitwa imibano y'abakarume b'abahangamana. Aho rero tuhagabire, kuko umuntu yohava ategera nabi uko kuba imibano y'abakarume b'abahangamana, yibagiye bimwe twavuga mu biganiro biheruka vyerekeye uko muri ubwo buhangamana harimwo kwiyibagira ugashira imbere umwitwarariko wa Yezu Kristo wenyene afise ku mutima gukiza abantu bose. Kanatsinda n'ubundi wohava uvyumva nabi udashizemwo vya bindi, ya ntumbero yuko ari ugushira imbere abandi, maze ugasabira imitima, ugasabira Ekereziya hamwe n'abagwanira ukuri k'umukama mu nyigisho no mu nyandiko. Turibuka uko kumenyesha inkuru nziza y'urukiza kwinjiye muri ubwo buhangamana ku buryo bwinshi. Ariko rero iyi ni intambwe igira kabiri. Kuva mu ntango harimwo mu bafurere abifuza kubaho badasohoka kandi bataja kumenyesha ijambo ry'Imana, bakamera nk'uko abatanguye umuryango ku musozi wa Karumeli babaho bataraja i Buraya. Nk'uwitwa Mburuwazi Mariyano yagiye kwinjira mu bakarume bavuguruwe na Tereza, yari amaze imyaka 8 yose yiberaho gutyo. Tubisanga mu gitabo ca Tereza c'Ishingamibano mu kigabane c'17. Kandi Tereza ntiyigeze avyanka. We yumva ko ugushira imbere ihangamana atari intambamyi yo guharanira kw'Imana mukiza w'abantu imenyekana kandi gahurumbirwa, ahubwo ko ari intumbero zibiri zihuye kandi zidatandukanywa, ahubwo zuzuzanya. Ariko rero kuva ku batanguye, uko imibano y'abakarume yagiye iragwira, niko batumvikanira bose ku guhuza izo ntumbero zibiri. Kandi na Tereza w'Iyavira akiriho yari abizi, bikamubabaza, ariko akaguma yizigiye yuko bayobowe neza bari guteba
bakavyumvikana ko navyo nyene abivuga neza mu kigabane ca 23 ca gitabo c'ishingamibano tumaze kuvuga. Intambwe igira gatatu, duhere kuriya gushaka kuza muri Afurika gushikaho twumva yuko igishwarara cyo kumenyesha ijambo ry'Imana hari abo cahavuye kidororongamwo. Ivyo kuza muri Afurika twarigeze kubicisha ko akajisho turavyibutsa. Abambere 6 bari barigavye baza mu kwezi kwa kane kw'igihumbi 1582 maze barungikwa kuva i Lisbonne muri Portugal ku itariki 5 z'ukwa kane. Twaravuze uko ubwato barimwo bwagize isanganya bukibira ntihagire n'umwe arokoka. Mu mwaka ukurikira, ni ukuvuga mu kwezi kwa kane k'umwaka w'igihumbi 1583, abandi 5 bafata ubwato, ariko nabo nyene ntibashitse kuko ubwato bwabo bwatewe bakambugwa ivyabo bakanapfungwa, hanyuma bagaheberwa kw'izinga ry'umwana arira nyina ntiyumve, umwe muri bakanapfa, abasigaye bagasubira iwabo i Seville. Mu kwa kane k'umwaka wakurikira w'igihumbi 1584 niho ubugira gatatu provinciale yatwara abakarme bavuguruwe ico gihe yarungika abandi 3. Abo barashitse baratangura no gukora, ariko babura ikibashigikira kuko igishwarara cyo kuja kumenyesha ijambo ry'Imana kure cariko kiradororonga, bahava bataha ubutakigaruka. Muti cadororonze gute? Ikarmeli ivuguruye yo muri Espagne yateye iheba amamisiyoni yibanda ku buhangamana, kiretse muri Portugal no muri Mexique bari bamaze kuja. Ariko rero ico gishwarara naho cariko kiradororonga aho mu bari bakoraniye mu mibano yo muri Espagne nticazimye. Muti kuki kitazimye? Hariho ibituma. Icambere catumye ico gishwarara kitazima nuko ikarumeli yasohotse itagumye gusa muri Espagne. Mu mwaka w'igihumbi 1584, no kuvuga imyaka gusa 2 iheze Teresa w'Avila asandavye, umubano wa Ana Mweranda waratanguye ijene. Hanyuma umubano ugira kabiri wisunga Maria Mweranda wa madaraja canke w'ingazi Santa Maria de la Scala uratangura mu gihumbi 1597. Hanyuma umubano witura Bikira Maria nyina w'Imana uratangura i Naples canke Napoli mu gihumbi 1602. Hanyuma mu gihumbi 1605 haratangura umubano wihanga ukitura Silvestre Mweranda i Monte Compatri, sikure y'i Roma, ahubwo haregereye i Roma. Ikigira kabiri cashigikiye ico gihe, murumva baravuye muri Espagne, naho muri Espagne batera bakuramwo ico gishwarara cyo gusohoka, hariho abaespanyolo bagiye gutanguza ahandi. Ikigira kabiri catumye ico gishwarara kitadororonga nuko hariho abapapa bakurikiranye bagenda barerekana yuko bashigikiye yuko abakarme nabo bosohoka bakava mu gihugu cabo bakaza kumenyesha abandi inkuru nziza. Uwa mbere muri abo bapapa ni Clementi w'umunani, yatwaye Ekereziya kuva mu gihumbi 1592 gushika mu gihumbi 1605.
uwundi novuga ni Papa Paulo wa gatanu yatwaye Ekleziya kuva mu 1605 gushika mu 1621. Hanyuma uwundi novuga ni Papa Gregorio w'15 yatwaye Ekleziya kuva mu mwaka w'1621 gushika mu mwaka w'1623. Ni gukimvuza ayo matariki, ntimugire ngo no kubabwira ibiharuro. Nuko muri ico gihe bariko baragenzura uko Tereza yabayeho, ingeso nziza zamuranze, ivyo yanditse n'ivyo yigishije, kugira ngo azoshigwe mu mugwi w'abahirwe. Uwo mugwi nawo yawushizwemwo mu mwaka w'1614. Murumva ko yawushizwemwo na Papa Paulo wa gatanu. Hanyuma bariko barabandanya, kuko bitagarukiraho. Umuntu ageze ngaho abaswe kumwemeza yuko ari mu mugwi w'abatagatifu. Tereza araheza atangazwa yuko ari mu mugwi w'aberanda mu mwaka w'1622. Murumva ico gihe yashizwemwo na Papa Gregorio w'15. Murumva ko bari muri baba papa nari nababwiye. None ko navuze ngo cane cane Clementi w'8, ni guki ndabivuga gutyo? Nuko Papa Clementi w'8 yavyanditse imbona nkubone ati, mpereye kuvyo niboneye, ndemera ko abakarme bavuguruwe bafise ubutumwa bwogirira akamaro Ekleziya yose. Ibisabisho vyabo, ukwibabaza kwabo, n'ubuzima burangwa no guhimbagwa na bike, tutibagiye kwigisha ijambo ry'Imana, ukwiregesha be no gutanga amasakaramentu, ivyo ni intererano ikomeye mu kuninahaza Imana no gukiza imitima. Mugabo murumva umupapa iyo aramutse avuga ikintu nk'ico ntageza ngaho. Papa Clementi w'8 nawe rero yarahejeje ararondeza niba ivyo vy'amamisiyoni vyo kumenyesha inkuru nziza kure bihuye na karangamutima k'abakarme bavuguruye. Ico gihe babanza kubivugana na Patiri Petero wa nyina w'Imana. Uwo Patiri Petero nawe baganira rero n'uwo umupapa Clementi, amubwiye ati, ndonderera. Nawe yashira imbere yuko abakarme boheza bakazosubira iyo bavukiye, kuko murazi yuko atawibagira iyo yataye uruzogi. Patiri Petero wa nyina w'Imana yaciye yumva yuko yosaba papa yuko abakarme bosubira mu gihugu bavukiyemwo, no kuvuga muri Palestina canke muri Israeli. Uwo mupapa nawe araheza amubwira terega abafransisikani niyo bari, ati mwe mwoja muri Peresiya. Muri Perse twovuga ko ari Irani y'ubu. Hanyuma uwo nawe murumva umupapa kubwiye gutyo, ntuheza ngo uce ngaho ngo uvuge ngo ariko twebwe ngo tuzoja hanaha, uraheza ukagamburuka. Ariko acarabandanya rero akora n'ivyo papa yari yamusavye, kugira ngo ashishoze arabe yuko ivyo kuja kumenyesha inkuru nziza vyoba bihuye n'akarangamutima gakomoka ku wari yarabavuguruye Tereza w'Iyavira canke Tereza wa Yezu. Hanyuma niho rero uwo mupatiri Petero wa nyina w'Imana yashinga akagwi ko kurondera, kugira ngo kerekane niba koko bihuye n'irangamutima ryamuka kuri Tereza w'Iyavira. Muri abo bapatiri twovuga izina ry'umwe muri bo yitwa Yohani Mariya, yaturuka mu gisagara bita Calahora muri Espanye.
nawe yari mu mubano twigeze kubabwira wa Silvestre Mweranda w'i Monte Compatri. Niwe yahejeje kandika rero ivyerekeye amamisiyoni, akereka rwose ko mu karangamutima gaturuka kuri Tereza w'Iyavira ariwe Tereza wa Yesu, ivyo kumenyesha ijambo ry'Imana bijana n'ubuhangamana. Ati muri ibi bintu bibiri dutora kimwe. Niba twemera yuko Tereza ariwe yatuvuguruye, akaba ariwe yatanguje irangamutima dukurikira, misiyoni zirimwo, ukumenyesha Imana birimwo mu bituranga. Ati tutavyemera n'ibindi bintu. Murumva rero yuko ivyo Papa yari yasavye bahejeje abakarme bakabijamwo, bagaheza bakabishishoza neza gushikaho berekana yuko ivyo bintu bibiri bidaciye kubiri, guhanga Imana be no kumenyesha ijambo ry'Imana udaciye imbibe ugashika iyisigera. Ntikwabaye rero kuvyemeza gusa, abakarume barahejeje barafata urugendo. Nababwiye yuko Patiri Petero wa nyina w'Imana kubwiwe bari kuja muri Palestina canke muri Israeli, ariko Papa Clementi yabahitiramwo kuja muri Persia, no kuvuga kuja n'nkuwoja muri Irani y'ubu. Ariko rero kugira ngo dutegere ingene vyakwiye hose, nukuvuga ntibaciye bafata akayira ka hafi kukuvuga ngo tugende dufata inzira irashe. Barazungurutse kugira ngo ntibagwe mu minwe y'abagwanya ikwiragiza ry'inkuru nziza ry'abakirisu. Baraheza muri uko kuzunguruka rero baca baragenda, mbere barahagarara mu gihugu ca Polonye mu 1605 baca batangura misiyone yaho. Murumva yuko batari bwashike iyo baja, ariko aho baciye bagenda barakwiragiza iyo nkuru nziza, bagenda barakwiragiza kumenyesha inkuru nziza bijanye n'ubuhangamana biranga abakarme n'abakaramelita bavuguruwe n'umweranda Tereza w'Iyavira canke Tereza wa Yesu. Mukaba muzi yuko abakarme hano mu Burundi baje bavuye muri Polonye mu mwaka w'1971. Murumva rero yuko hari ico dusana nuko gukwiragira kw'abakarme mu bihugu byose, kuko batera baja muri Persia, no kuvuga muri Irani y'ubu, bahagaze muri Polonye bakahatangura. Muri Polonye abakarme baho naho haheze ibindi binjana bagaheza bakaza gutangura n'iwacu. Kandi si ukuvuga gusa abo bari bateye baja muri Persia. Iyo myaka nyene ni naho hatanguye umubano mu Bufaransa ya Vignone mu mwaka w'1608. Murumva turacari muri ya myaka nyene yatwagwa na baba Papa na Dondagura. Mu 1608 hatwara Papa Paulo wa gatanu. Kandi turacari muri ya myaka bariko bararondeza batahuza ingeso nziza zaranze Tereza w'Iyavira, ivyo yigishije, ivyo yanditse, kugira ngo bamushire mu nzego z'abahirwe n'iz'aberanda. Hanyuma i Paris mu Bufaransa ni Louvain mu Bubirigi, maze naho haratangura umubano mu 1611. Naho nyene ni Papa Paulo wa gatanu yaragitwara, kandi murumva muri ico gihe bari bakiriko barashishoza naho nyene vya bindi vyaranga
washobora kuja mu bahigwe kugira ngo bumve yuko Tereza wiyavira ariwe Tereza wa Yezu yarabikwijije. Ntivyagarukiye aho gusa, no mu Ubudagi bw'ubu mu gisagara ca Kolonye haratangura umubano mu mwaka w'1613. Murumva ko imibano yagiye irakwiragira, kuko no mu Bwongereza i Londres umubano waciye utangura mu mwaka w'1615. I Bruxelles mu Bubirigi no muri Lituania imibano iratangura mu 1619. Uteruja mu Buraya bwo mu buseruko i Prague mu gihugu c'Abaceki mu 1620 umubano naho uratangura. I Vienne muri Autriche mu 1622 bobo bahigwa bahishije, kuko umubano waho watanguye umwaka nyene Tereza wiyavira yashigwa mu mugwi w'aberanda. Murumva rero ka kanovera kagashwarara ko gukwiza hose ijambo ry'Imana kasa n'akadogongera mu rukorane rw'imibano yari muri Espanye ntikazimye, kuko urukorane rw'imibano yari yatanguye mu Butaliyano rwahejeje rugafata rukazinduka bogo, ndetse no kwishura ku bapapa ivyo bari basavye, rugaca ruja mu nzira bakaja gukwiza kw'isi ivyo bihuza ubuhangamana be no kumenyesha ijambo ry'Imana. Iryo huriro ry'imibano yari ishingiye mu Butaliyano naryo ryari ryatanguye mu mwaka w'1600. Dukengurukira Imana rero kuko itigeze ihengeshanya kumvisha abakarme n'abakarmelita bavuguruwe na Tereza yuko kuhanga Imana utwara igihe cyose umwitwarariko wa Yezu Kristo. Hanyuma ushoboye kuyuko iyo nyota ya Yezu Kristo yawe, ntushobora kuguma ngaha utarenze imbibe, ukarenga inkiko, ugenda urabivuga kandi ugenda urabishingira intahe. Iyo niyo ntererano rero abakarme n'abakarmelita bavuguruwe na Tereza baterera muri ekereziya gushika uno musi, kandi natwe nivyo baduhamagarira kuguma twumva yuko ubuhangamana n'ubumenyeshamana no gushira abandi imbere no kwiyibagira no kugwanira agateka k'abandi bijana. Tuzoheza rero mu kiganiro kizokurikira turabe neza ingene Tereza w'umwana Yezu wo mu maso heranda ivyo bintu yabivuze neza mu nyandiko ziwe no mu kuntu yaherekeza abamenyesha Imana ku isi yose, kandi tuzi yuko n'ubu abandanya baherekeza. Murakoze rero, tuzoheza dusubire mu kiganiro kizokurikira. Imana ibahezagire kandi ibahunde ivyo mukeneye mu gutera imbere mu bweranda, muteza imbere mu bweranda n'abababona, kandi abo muganirira nabo mumenyesha yuko Yezu Kristo ari we mukiza wa bose ku buryo bwinshi. Murakoze. Imuhe